yadutuye imitwaro yaduhetamika ubu tugenda twemewe no kuririmba jo nta n'ivyo noshobora ama ndisomera Bibiliya Mana aragize neza burya abahinga nabo barahari na Bibiliya baca bashira no muri telefone Abarewi 26:13 ni jewe uhoraho Imana yanyu nabakuye mu gihugu ca Egiputa kugira ngo ntimube abagurano babo navunye ibiti vy'ingogo vyababoshe mbaha kugenda mwemye kumbe rero twagenda nabi kandi ibi bintu iyi ni bibiri usanga na pasiteri yarabisimba ntavyo yigisha kuko ntaho iyo aba bavyigisha ubunye bose baba bagenda bemye guhera ubu rero je Gasupari ngomba ntangure kugenda nemye ubu ibi nivyo vyose ubujije ijuru ugasanga turabuze ubugingo tugenda oya reka ngende nemye guhera ubu je Gasupari mpera ubu ngenda nemye kuko nivyo nibona ubu ngenda nemye ngenda nemye yadutuye imitwaro yaduhetamika ubu tugenda twemye je Gasupari ngenda nemye ubu ngenda nemye kujya kw'abasirikare Gasu sabwe sigaye urwaye kubera uragwaye igikeba oya nibiki somasha ngo wirabire Abarewi igice ca 26 umurongo wa 15 aho mwavugiye ivyo muvuga ni jewe uhoraho Imana yanyu nabakuye mu gihugu ca Egiputa kugira ngo ntimube abagurano babo navumye ibiti vy'ingogo vy'abababoshe mbaha kugenda mwemye nane ndabesha nibiki none ngenda nemye aho rero we none uyareka kandi ijambo ry'Imana biri muri Bibiliya rega kandi ego kandi n'Imana yabivuze ni jewe uhoraho none kandi tugende twemye niyo yabiduhaye ubu rero kandi tugiye twemye tuja mu ijuru none yo ndabibona hewe nzubiza reka kumbwira none ko batari bwabitwigishe mu rushenge ni kosa ry'abapasitori pasiteri nawe ibi yarabisimbye bwa ndi abasirikare arico badusumbya barakijijwe bwa ndi barakijijwe abasirikare barakijijwe none mbona bagenda ukomyene none guhindukira je nibazana ibindi kumbe bazoja mu ijuru bajya bose nanje rero ngende neme ema tweme yo Gasupa no kuri je nanje reka neme no kugenda tweme jewe ngiye kubibwira pasitori nukureka tujana nanje ndamwereke yuko ari haho baguma baza barasimba ego tweme mara barasimba bagasimbira muri Matayo bakavayo bakaja mu itanguriro baguma basimba yo ahantu ni pasiteri nyari bwayigisha ubu nukugenda tugize iki twemye twagiye ahubwo twema ego harico wandusha bwa buntu nukugenda twemye ntumoreko reka ntunyegere nukugenda twemye hari indirimbo ivuga ngo yadutuye imitwaro yaduhengamika ubu tugenda twemye tugende n'ukuri twemye hewe ndabonye umuntu ameze nka pasitori ari hariya ruhande hindukira mugabo ugume wemye
Uhindukire guma wemye uhindukire uramubona pasitori uriya acometse amazu yego ndetse pasitori pasitori baginogiye no kuri ndabira n'amayekuteri ari mu mitsiki ntagira cyo gituma hariho abaza barasimba uraraba ntutsitare nakunanye pasito namahoro pasito uraho nagata kakorona torera pasito shana nje naco nagufasha ni pasito ragutorera gutorere pasito ivyo nibi torera gusa nasengeye nyinshi zizose oya we ko wama uva ngo na madayimoni niwe gasukari niwe kari ni jewe pasito none zabafatiye ga mukama wanje bizo sivyo gasopa ubwe iminsi heze nk'ubohoye waruri ugira ucika amabwo warambohoye umugabo ndagusaba gatoya banza umutorere pasito aho nubona ko none ndamutore yapfuye yamugaye za kuvunyi zose ivyo nibitegaga yemwe oye basi soma ewe soma muhasome gaso some muhasome Abalewi igice ca 26 nanje nahabonye eje uhora imana yanyu n'ingoko byababoshe bakugenda mwemye aho nyene ubu tugenda twemye gasupa ahubwo wakoze n'ukuri pasitori niho urabitwigisha na pasito wabaye iki n'ukuri niho utwigisha kugenda twemye kandi riri muri Bibiliya mara basimbira muri Matayo bakaca basimba bakaja mu itanguriro ivyo rero tuje kubiguha ubisome mu bihane n'abandi bapasiteri mu byigishe amashengero twari duhombye ijuru reka kugira aho nta kindi kintu mugwaye kwema none inzambi ivuga tutarema umva tutubutiki aha rero mutera mugenda kubera mwemye ariko gagasopondo uzomarindwa umeze uko wewe yego aho wemye nemye kubera yagukuye kw'ingoko yego acama kugenda ngize iki nemye aho rero wewe ngenda gute urusaba abasoda bo kwiba bajya barakijijwe bajya barakijijwe bagenda bakijijwe barabagenda kwema rero wabonye nukureho urumuzosi ukagira ngo ni byakoko nanje niwe yanyigishije araba neza reka kare bari wamamagaye yazimiye ngo ryaboshe reka niyo ngitangura yo pasito kijya ngawe biraboneka nturanabimenyera ntacyo azobimenyera nzokizima yafashe umugabo uyu ni tosi nakoma wewe umunahindukira natangwe no kuruha pasito muzogerayo murembe nzomenyera ariko nzomenyera yewe uti rero ibi nivyo byabatumye mumeruko n'agatuna kagira gatibuka turika uyu wewe wogira ngo ariko araba indege turemye gasubwe banzureke kwema we muke banze ndagusiguriye ugomba unsubite mu bintu bimpengamika Bibiliya iriko iravuga ibi bintu Imana iriko iravuga ibi bintu ariko irababwira uza urasoma neza ngo yabakuye mu gihugu ca Egiputa kirya gihe bama baraponda ubudongo ari umuntu urabona bunamye imigongo iri mu guhetama binyegeza ibimoko babakubita ibakuyeyo baciye bema nawe uravyibuka utarakiza kubera amadeni menshi wagenda urinyegeza abantu urabizi noneho kubera amakosa uba wari warakoze ariko Imana imaze kukubabarira ivyo byose bikakuvako nk'uko kwaba Abisirayeli bamaze kuvayo bagiye bidegemba ata muntu atakimoko bicura nyene bakagenda ata kintu bicura ko tobafata kwema rero bisigura banza wumvirize kwema bisigura kuko tugenda twarabohotse twidegembya ataco twicura tukugenda twarihuye amazosi ngo wemye ariko ubona uzomarindwa umeze gute irarusha nirizosi ryawe none uramuye undamutse ariko ndakubaza uko kwema kuko mwe mwabisomye hehe none ndakubaza rindira ndakubaza aha hantu usomye twe naho twasomye none ko mutari bwahigishe ni mari bwahigishe ngo hama ngo twarahasinze ko mutari bwahigishe no wewe ndabikusiguriye kwema bikugenda twidegembya ata kintu kitwagiriza kera twagenda turabundabunda uravyibuka
ugasanga nk'umuntu afise ibyo yikeka harya canke ku by'amakosa yakoze abonye umuntu akaca yinyegeza ariko ubu kubera Kristo yaturi amadeni yose tugenda taco twinona turidege none ngugenda ngo umuzosi wahezeyo nk'umuntu ariko aranemye irega cyo bagira ngo mucunze ngo mwamubonye ngo araje aho wari we nari nasomye none ako gafunguzo se wari kugatorerwa nani ntako natora ndagahe none utakantoreye sinagenda nunamye ngo nagatore niba ngo kaba kangwishije kaba kansubije muri bya biri bimpetamika none se ko Yesu kitamutsumbya kugororoka arahumvise ngo agiye yemye ngo yemye hona ko wagira wikwazi kikevyaje hona gira ngo yewe nari nakasengeye ibisigo ivyo byaba ari biteka ivyo byo wakubita amakofi ibyo nagira nze kurondera inkonira aho uyu mwana araho yahora aragize inka ruguru kuko ivyo kugira ngo byumve zari ngo kari aho kakari uracinga no gasopari ayo reka ko yasomye gakasi erega nari nasomye yasoye kandi ni muri Bibiliya ni jambo ry'Imana erega je ndasoma narakubari muzurabaza yewe ayo mazosa azoherayo ubundi muzi uzosanga akaguru wagaciye cyangwa ukageneza ku izosi ngo nibindi wasomye akira ibyawe akira ibyawe yaba nkora ikibi cyangwa ntakijije reko bareka mukamara y'indwi zibiri reka tora ibyawe aho nari kurara kumuga sinagenda bagenda baherekeza abaguzi ubu muzotugora uwo mugende ngo mwene natwe saho tuyaboneye ngo mwene cyana indwi hera kumva karyoshe kandi gakora urugendo rurerure kuva muhira nemye uramwitana murebe yemye yewe mwabakisi mwe musigaye ibyo n'ibitala fate n'uruge oye tugusoma tugatahura tukabaza najyane kwa ruko kwa hariya rukuru oye usanga ngo yugusanga rumeze nk'ubu abaye mwe bane turakoze turakoze cyane bamusamura abana yego ukuntu munkuye mu muka narako numvise uturirimbo umuntu wiyi wacu aruka gusohora kuri YouTube yitwa January uratwumvira turimwo amavuta urabona ko masaha niko ndahura komera rero wagira ngo nivyaguteye oya nari mu mwami urakoze mwategera bitaho bazodutera ingwane nuko abantu bakena amazosi yahetamye nico gituma bafise n'imizosi miremire ngo bazomye ngo bagenda bene ubwo bwoko bwo bwaje cyane ni ngorane kabisa ajya kuba pasitori tuzopfa tubonye byinshi ya Yesu yarapfa akicara akanumviriza ibyo abantu bavuga ngo nasomye ngo muri zabare w'inko zahehe ngo bagenda bene umupasiteri wese abungere batakurikirana ishengero ryabo yemwe gaye we nze nzoba numva nabazohora bo bagenda bari gusa ngo basomye mama wanje ngo ngo tugenda ngo twitege ngo bemye amaze ngaba amazosi yarahetana eka imwe ibyo bintu byo by'umuntu babipana hehe yewe Imana izotabare kabisa reka nsubire niyumvirize ututuririmbo nako twajambye nyamba rinongewe Momesa twako turampezagira umuvuga Yesu umuvuga akora ibi reka jeho nta nibyo ndafise akajwi bashaho karimwe amavuta none rero reka nza kuraba abandi nza gufasha ndabona abakiriso butabitayeho bava bagira ingorane nza nabona kweri ngo nemye ego kabisa